Burundi nta gihugu na kimwe begamiye hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine bisanzwe biriko biragwana. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije mu kiganiro n'amenyesha makuru. Aha kandi yagaruka ku migenderanire hagati y'Uburundi n'ibihugu vya Buraya avuga ko imigenderanire yifashe neza. Reka dukurikire mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tubanze twisanasane twebwe kuko tukazovuga twegamiye kuri ujya wundi azocashavura tukagamira kuri ujya wundi azocashavura tugira ibibazo twari duhaganye n'ibibazo by'iwacu hagati mu gihugu turiko turisanasana hanyuma duce tugira ibibazo byo kuja kukurondera ivy'ibindi bihugu muce musanga twacerewe. Jewe nababwiye nti nta siguro ntimuze buvuye ngo twafashe kuguma twibereye hagati ngo no kwera dukunde uca nkuriye nibabanze batureke twibanze tujere ibibazo byacu. Mugabe ibihugu igihugu kivuze kiti jengera ndagufashisha iki wo vyangira iki kiretse ari shetani njya shetani ntayo tworya mugabo ibihugu nkobo ndabahakarorera dufise abanyeshuri bari nko mu Burusiya none wocu uvuga ngo birukane gira gute no muri Ukraine naho tubafise barahunze aho twari dufise muri Ukraine barahunze aha tuyiga ingene tuguma tubakurikirana kugira ngo tubahungure. Mugoro umva ko muri Ukraine twari dufise abanyeshuri tukabagira no mu Burusiya. None Uburusiya bwo cavuga ngo kubera ngo mwari mufise abanyeshuri muri Ukraine ngo kuvumura abasoya ivyo ntibiba munyankire ico ntikibaho. Hanyuma rero ishiramwe rya Buraya naryo imigenderanire novuga ko yavyutse cyane yaravyutse kuko no mbere idaciye kera mwarabonye ko bavuga yuko ntuze amahera agenewe mu Burundi kwataho yagiye agumaho kandi twebwe nitwe twitebera kubereka imigambi dushaka burya natwe turakunda gutera kubereka imigambi y'ibyo dushaka. Je ndazi nko ejo barambwiye ko bashaka kuzodufasha kubaka ishure rinini rizokwigisha uburimyi kubera nari ndarikeneye kandi bambwiye yuko iryo shure bari pre kuryubaka ngaho murumva ko ari imigenderanire kigenda neza ntagere uzovuga ngo Burusiya ngo ahubwo ngo none ngo mwemwegame Burusiya twebwe kuri izijya njyane eka noneho sizo gusa nta gihugu na kimwe twe tuzokwemera yuko tuba umwe mu matati y'ibihugu twe dushaka kuzofasha bari kwagarukana umutekano. Nico gituma no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turiko dufasha kugira bagira amahoro. Ntidushobora gufasha ngo tuvuge ngo urumva ngo ko hariyo ngo abarundi ngo bonona bazaza gutwonona ngo none rero ngo turaje ngo tubasange yoya turagera tukavugana bajya abantu boreka kutwononera gute namwebwe ntibabononera natwebwe ntibatwononera. Ico rero ntihagire abazotwarira hejuru bibaza ngo hari ingorane. Nta ngorane n'imwe twebwe turabona kuko yabaye niwero fere ntibatubwira bati mwahemutse mwaduhemukiye yaba n'ivyo Burusiya bwari guca buvuga nawe sinabonye ibihugu byabushigikiye nabo bwari kuvuga ngo kutashigikiye wampemukiye mugabo murabona bose ico bita munyankire nta kibaho twebwe tuzoguma duhagaze aho nyene kandi tuzoguma duhagaze aho nyene naho byogenda gute. Ariko ikintu nagenda babwire mwame mwiteguye irya ntambara murabona yuko atanumwe yotegura ngo izoherejo ngo hirya yejo kandi mwarabonye yuko yasibanganije byinshi. Nico gituma abarundi dukunda kwidodomba nitwa twamenya kwidodomba twidodomvye tukiriko tubanze tumenye kwibako tukamenya ingene twobaho. Nk'uwo mwana yaciye avuga ati imikate ifu ndiko ndayihinganura nziza habo nibo jemba nkunda ejo ico namwe ndaravyimvira ntidushobora naho nyere gutera imbere tudashoboye gutunganya neza ikibazo cy'igwirirana ry'abantu. Atiyo turavuga ngo ibintu birazimvye imfungwa zirazimvye ni murabe mwebwe nyene abantu bafise ngo mwese murabuze abantu babiri mutonze nukuvuga yuko uzosanga abantu dutunze abantu benshi iminwa myinshi irya iyikora ari mikeya ugasanga
sinzi igihugu, hari igihugu nagendeye ko burya hatuvuga ngo turabakeneje, ngira Imana nagiye hehe, nagiyeyo baca bambwira, kandi yari umenyesha amakuru yabimbwiye ati twebwe ngaho iwacu hari uburenganzira bwo gusega, ati ni droit, umuntu wese gusega ni droit. Ni kubera iki ngo honyene urosa akazi ngutegeza kugaburira na muvyarawe, uramutse urosa akazi. Igihugu kiri mu bugaragwa, nagitembereye naje ndatiba ndabaza nti aha hantu umuntu ashobora kubaho gute? Hari ahantu ubona ko ubuzima butabaho, ahantu nabonye shaka ubura umukene ntushobora no kubaka inzu ya nyakatsi, wubakisha iki? Mu bugaragwa nta nzu ya nyakatsi kuko nta biti bihari. Bafata amaparete bakuye kuri poro bijya bibaho bagashinga bagaca bashira ku duhema, ego ko atamvurirwa nyene, urumva nta kundi ntigwa ngo bavigwe, bagaca bafata ihema kiya kirepe bagashira ko hejuru ikabibaye inzu. Rero ndiko ndaraba abantu tugaburira barya batakoze, ritime bariko baduga ku muvuduko udasanzwe, kandi byo tugora ijera. Ariko nagira ndahumuriza uko kugira ugire neza politiki banza kumenya ukuri. Iyi rusasuma rero buciba iheze, ingingo zizofatwa zijanye n'igwirana ry'abantu zitereza gufatwa tumaze kubona rengene bangana, kuko ucumenya uti ni gihe kingana iki twagabanije. Abashinwa baragwanye, ubu basubiye kwemera yuko uwavutse ari umwe ashobora kuvyara babiri, kubera mucamuza muramenya abantu mufise n'ibikorwa mukeneye. Mwega mu gihugu murashobora kumenya muti dukeneye abantu bangana uko batareka, none tuzobashika ko gute tumanuka? Rero hari ingingo mpora mbona, none kuguma uvyara abana udashobora kubigisha, tucaruba tuti ubu rero nawe uzobigisha wumvirize ingene biruhisha. Ivyo kuvyara ku buntu bikava ukavuga urengeje abana bagira igitigira iki, kuko tuzobaza tubigirire igiharuro neza dufatiye kuri rusasuma tuzoba twabonye. Beze dufate ingingo aho emwe dushaye tumenye, tudazifashe ntaho turiko turaja, ntaho turiko turava. Cyari abantu barabaza kunsaba minerval, minerval ngurumva ngo wa mwana wundi ngo ubu nsigaye ndabwira nti igihe wabavyara kutambwiye uti ndiko ndabavyara uritegura kubarera. Jewe ndakubwiza uko ngo nuko ngo ari inshuti yawe ngo nzoca niruka ngo azompa amahera. Oya je nanje jewe yiwanje nakorera abana banje, sakorera abana abandi. Igihugu naco nico kurera abo gishobora naco nyene, ntushaka kuvuga ngo igihugu kizorera. Ngiyago twagiye kuri urya mugani ngo mwana si w'Uburundi, ngo mwana si ngo so umuryango no w'igihugu. Oya ariko no guhindura ingendo. Ico jewe naho mubona ingingo tutaratanga kuzifata, turindiriye rusasuma tubanze tubone ingene tungana, duce turaba ritime, duca tumenya ingene ingingo zofatwa n'igihe ziherera. Ariko ntiducike inkokora kuko n'abantu nitwikingire tubakoresha. Mwarumvise ugwaruka ndiko ndarubwira nti ngaha muja kuba kwa muvyarawe, kwa so wanyu, kwa nyokorome, haje umunsi wo mubwira uti jewe mpibumba 300 nca nigira, yofuma afata credit akayaguha gugende muvire, kuko burya ugwaruka ruramereye cyane imiryango. Ivyo ndabizi, kandi 300 n'umutaha ukomeye hajya no abantu batabizi. Uriho mu muta rero ko iki kibazo ndawukunze kuko urumva nawe kiraguhanze, nkuko twese giteza kuduhanga umwe wese kigira gwiwe, tuze turatererana ivyiyumviro gushikaho rega tuvyumva kumwe, ntabazokoma induru ngo bafashe ingingo ikomeye. Vuga tutavyumva kumwe ntabaca urumva no gukora rero tugakovye nibisanzwe. Reka rero nkangure ku bibazo byagiye birabazwa. Amakinga hajya kurya nababwiye, inzego shingwa ntwaro, uburongozi bw'igihugu twaracerewe tugenda bigura intege, abene gihugu bacu baradutanga, baradusiga, badusize baca bakora akajagari. Hari akarorero kamwe natanze nko mwebwe murazi, umunsi twatangwe kwiyumvira ngo duce amabarabara muri Tenga, murazi zizosamba ubwere zongana muri Tenga muraheruka.
ni gisagara c'akajagari kandi gisagara nimwiyumvire nk'ayabwira uzuci barabara no kuva abantu baradusize abere gihugu barasize ibigambi ya leta tuza kudiridimba tubakurikira baramaze kugira akajagari kugira ukuri hakajagari imisi yose hariho umuntu yungukira mu kajagari agaca asanga ukapfukuyeho arahomvye kandi arakoma induru mugabo ubutegetsi bw'igihugu ikintu ca mbere bukora ni umuvugizi ahubwo watagira wabagowe umva nk'ubu nk'amakinga amamoto abayafise sibo bagowe hagowe abantu birirwa baragira ama accident kandi twararavye raporo bampaye ama accident yagabanutse biboneka muga turiga tuti none tukigire gute muri raporo bampa ngasanga nta kwezi nakumwe gushaka guhera tutabuze n'imiburiburi abantu 100 bahitamwe n'amasanganya ngaha mu gisagara cya Bujumbura ukamva yuko jewe mvugishwa na benshi bakakubwira ati nukuri hegaje natse no kugira ubwoba natse kugira ubwoba kubera bavuga ngo navugiye mvuze ama accident hariho mu byaranje nawe yene yagize accident ari muri tukutuku burya mwibaza ko hapfa abagongwa bari inyuma indani benshi